kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Nimbonesha kure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwamwaranyigejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho batari bake bari guhitamo gusohoka igihugu bagahunga kubera ubuzima buzimvye buri ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yirirwa atanga ingabirano hirya no hino mu bihugu bitandukanye binasumbya ubutunzi igihugu c'u Burundi, aho benshi babona ko ibintu ariko arakora biteye isoni kandi babaje kumva atinyuka agafata amatoni arenga 500 akayajyana mu kindi gihugu mu gihe inzara iriko irazura inzara mu gihugu c'u Burundi. Ni ibintu biteye isoni cane kandi byababaje ibihangange ndetse n'abatari bake babona ko Uburundi bwamaze kwinjira mu manga ikomeye cane, ariko bukabura ababushahura kuko biboneka neza ko abagabo bijunja n'ijambo bagakwiye gutabara igihugu bose bangajwe bakaba batakibarizwa ku butaka bw'u Burundi. Akaba ariyo mpamvu abatari bake bavuga ko bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo batabare igihugu c'u Burundi. Evariste Ndayishimiye ntiyarakwiye gutanga imfashanyo muri Zambia mu gihe abarundi bugarijwe na kigoyi. Frederic Bamvuginyumvira niwe wabitangaje, ariko akavuga ko abarundi aho bari hose, yaba bari mu gihugu ndetse n'abari hanze y'igihugu, bari gukora ibishoboka byose ngo batabare igihugu babanje kwigeza ku ruhande Perezida Evariste Ndayishimiye, dore ko bamwe batakimufata ko ari umunyamakosa, ahubwo basigaye bamufata nk'umuntu ufise ikibazo, ahubwo nyabona bakarenganya abahanuzi be ndetse n'abamuba iruhande impamvu adakora ibishoboka byose kugira ngo bamuvuze, kuko biboneka neza ko ibyo akora rwose bihabanye n'ibyo yagakwiye gukora kandi bikaboneka neza ko ari gutaba Uburundi abireba. Turabigaruka ko mu idonido y'amakuru. Turaza no kubabwira ku nkuru imaze iminsi izenguruka ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye ivuga ko General Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi yoba yaratorotse ibohero. Amakuru dufise kandi yizewe twakuye mu bihangange bikomeye cane ndetse no masoko yacu akomeye cane yegereye umuhisi Petero Nkurunziza ndetse nayegereye uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Arengiyome Bunyoni, yose aremeza ko uwo mugambi uhari, ariko icyatumye uwo mugambi udakunda abajejwe umutekano ndetse n'abajejwe gucungera aho Bunyoni apfungiwe bakaba batarahurije kuri uwo mugambi wo gutorokesha Bunyoni. Bikaba byari byateguwe n'ibihangange bikomeye cane bikomoka muri CNDD-FDD, aho yashakaga gutoroka agasohoka igihugu c'u Burundi akerekeza mu Buholande, aho afise imitungo myinshi cane ndetse akaba hafise amazu atari makeya. Byose akaba yarabikoze abifashijwe n'ibihangange bikomeye cane birimo n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika, ariko bikaba byarapfuye ku munota wa nyuma, aho umwe mu bajejwe kumucungera ku ibohero rya Gitega aho apfungiwe yahise yigarika abandi ahita ava muri uwo mugambi, bituma adatorokeshwa ibohero. Ariko amakuru ahari nuko umwanya wari wose ashobora gutoroka ibohero uko byagenda kose. Nabyo nyine muraza kubikurikira mu idonido y'amakuru, aho muza kumenya amabanga ahambaye cane kandi adahumuriza yerekana ko ibintu byaba bigiye kuba nabi cane mu gihugu c'u Burundi. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone, akanika karyo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Evariste Ndayishimiye ntiyari gutanga imfashanyo muri Zambia mu gihe abarundi bugarijwe na kigoyi. Frederic Bamvuginyumvira akavuga ko ibintu
Perezida Evariste Ndayishimiye asigaye akora muri no minsi batagibifata nk'ikosa ahubwo ko nyabuna bakwiye kurenganya abamwegereye kuko biboneka neza ko Ndayishimiye afise akarwara nk'uko na Bob Rugurika aherutse kubitangaza akemeza ko umukuru w'igihugu afise ikibazo ahubwo ko yarakwiye gushakirwa abaganga b'abahinga kugira ngo bakurikirane amagara yiwe yo mu mutwe. Frederic Bamvugenyumvira arongoye urunani Arusha avuga ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye atari gutanga imfashanyo muri Zambia mu gihe abarundi bugarijwe na kigoye hamwe n'ubukene butagira izina. Nyuma yaho umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye atangiye imfashanyo mu gihugu ca Zambia kuva ku igerekerezo rya mbere Myandagaro 2024 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarakoze urugendo mu gihugu ca Zambia aho yashoboye kubonana mbere n'abarundi batari bake baba muri ico gihugu ca Zambia. Muri urwo rugendo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaratanze imfashanyo ku gihugu ca Zambia igizwe n'intete z'ibigori, umuceri n'ibiharage. Frederic Bamvugenyumvira arongoye urunani rw'abarundi babona ko ubutegetsi bugeze ahabi avuga ko umukuru w'igihugu atari akwiye kuja gufasha ahandi mu gihe abarundi benshi bugarijwe n'ubukene na kigoyi iteye ubwoba, agasaba abarundi gufatana mu nda bagakora ibishoboka byose icyakiza igihugu cyose bakagikora ariko bagatabara igihugu c'u Burundi cyamaze kwinjira mu manga ikomeye cyane kandi bikaba biboneka neza ko n'ubutegetsi buhari bwa CNDD-FDD ataco buriko burakora kugira ngo bushayure igihugu c'u Burundi cyamaze kwinjira mu bihe bigoye kandi bidasanzwe, akariho benshi bahera bavuga ko Ndayishimiye atarakwiye kuba akiri umukuru w'igihugu gushika uyu munsi n'ukuntu ubuzima buzimbye mu gihugu. Benshi bakemeza ko ibintu biriko biraba mu gihugu c'u Burundi bitigeze binaba mu gihe igihugu c'u Burundi cyari mu ntambara kigafatirwa ambargo n'ibihugu bibanye. Uyu munsi Uburundi bukaba bugeze ahatemba nta bihano bwafatiwe kandi benshi bakemeza ko impamvu Uburundi bugeze ahabi ari uko indongozi zihari zikorera akarwi gato cyane kamaze igihe gapfukamye mu nda abanyagihugu atari indongozi zikorera abenegihugu muri rusange. Ibi byose nyine bikaza bisubiza inyuma igihugu c'u Burundi aho benshi bemeza ko kigeze ku mfiro kandi bakavuga ko ibi bintu bikwiye guhagarara hakiri kare kuko nibikomeza gutya nta murundi n'umwe uzongera kwifuza kuba mu gihugu c'u Burundi kuko biraboneka neza ko n'abahari uyu munsi bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo bahunge igihugu kandi bikaba biboneka neza ko n'abahunze igihugu badashobora kugaruka mu gihugu kidatunganije neza kandi igihugu kirimo injyane ndetse n'ubukene bukomeye cyane bwabaye ndasi, ariko umukuru w'igihugu we akabandanya kuvuga ko ibintu byose byifashe neza, akavuga ko nta kibazo na kimwe abarundi bafise. Ibi bikaba bibabaza abatari bakeya. Perezida Ndayishimiye yagabiye Zambia amatoni 500 y'ifungurwa. Nk'ababanyi twarumvise ko Zambia yabayemwo uruzuba rwatumye umwimbu ugabanuka cyane mu duce tumwe tumwe. Mu ntumbero yo kwifatanya namwe no kugendera ubuntu, leta y'u Burundi n'abarundi bafashe ingingo yo kubaha amatoni 500 y'umuceri, ibigori n'ibiharage. Naho womengo ni duke, iyi ngabire ivuye mu mutima kandi tuyitanze mu kwifatanya n'abanyagihugu ba Zambia. Evariste Ndayishimiye mu nama nshingamateka ya Zambia ku igenekerezo rya 2 ukwezi k'umunani 2024 nibyo yatangaje nyine, akavuga ko rwose ari ibintu bivuye ku mutima, ariko nyine bikaba byarababaje abarundi batari bake kuko benshi ntibakibasha no gufungura na rimwe ku munsi. Ibi byose nyine bikaza byerekana ko ibintu bimeze nabi cyane, kubona Ndayishimiye yitwarika abenegihugu b'ibindi bihugu ariko ntitwarike abenegihugu ajejwe. Ni ibintu bibabaje kandi biteye isoni, byerekana ko rwose ataco ashobora kumarira abarundi uretse ko abarundi ubwabo bafatana mu nda amaze bakamushyira ku ruhande kuko biboneka neza ko aho agejeje igihugu ari habi cyane kandi ko aho agejeje igihugu rwose akigejeje ku mfiro.
Tugaruke ku nkuru kari twababwiye mu ntango z'aya makuru, aho hamaze iminsi hakwiragizwa amakuru ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye avuga ko General Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi yoba yaramaze gutoroka ibohero. Ayo makuru si ukuri, ariko amakuru ahari ni uko uwo mugambi wari umaze igihe kinini wigwa n'ibihangange bikomeye cyane bikomoka muri CNDD-FDD bibona ko Ndayishimiye ariko arabasuzugura kubona yifata agapfunga umuntu nka General Arengiyome Bunyoni kandi wakoreye umugambwe ku buryo buboneka cyane ndetse n'igihugu muri rusange. Benshi mu bihangange bavuze ko rwose batagize icyo bakora Ndayishimiye agomba kujya abapfunga umwe bikarangira bose abapfunze, akaba ariyo mpamvu bari biyemeje gukora ikintu gishobora kumutungura kandi kikamutera ubwoba cyo gutorokesha General Arengiyome Bunyoni. Uwo mugambi warapanzwe kandi upangwa neza uhagarariwe n'ibihangange bikomeye cyane, aho General Arengiyome Bunyoni yari gusohorwa ibohero agacishwa mu gihugu cibanyi kimwe kitariko kiravuga rumwe n'igihugu c'u Burundi, amaze agahita afata indege imushikana mu Buholande aho afise imitungo itari mike, dore ko amakuru adushikira yemeza ko ibintu General Arengiyome Bunyoni atunze hanze y'igihugu c'u Burundi bisumba cyane ibiri mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari byo rero biriko biramufasha gutegura uwo mugambi, ariko bikaba byarapfuye ku munota wa nyuma, kuko mu bacungera ibohero rya Gitega bajejwe umutekano wa General Arengiyome Bunyoni harimwo umwizigirwa wa General Evariste Ndayishimiye ukomeye cyane, akaba yarahise amena ibanga bigatuma uwo mugambi gutorokesha Bunyoni udakunda. Ariko nanone abatari bake bakemeza ko uwo mugambi uhari kandi ko ugeze kure. Twashaka kubeshuza inkuru ivuga ko Bunyoni yatorotse ni ikinyoma. Arengiyome Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere ntiyatorotse, ahubwo ariko afungura intete z'ibigori mu ibohero rya Gitega. Iyi nkuru nubwo ari ikinyoma, ukuri nuko hari hateguwe umugambi wo gutorokesha Bunyoni, ariko abacungeye Bunyoni bose ntibigeze bahuriza ku mugambi w'uko yatoroka, kuko abacungera Bunyoni benshi batigeze bemera gutorokana nawe, bamwe bagatinya ko imiryango yabo yohahoterwa canke ndetse bakicwa. Gusa hamwe bose bakwiyumvikana neza ngo bazoheza batorotse Bunyoni ndetse banagende bajanye mu gihugu c'u Buholande. Amakuru dufise ni uko General Arengiyome Bunyoni afatikanije n'ibihangange bikomeye cyane bikomoka muri CNDD-FDD harimo n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca bari bamaze gutegura amapasiporo y'abacungera General Arengiyome Bunyoni ndetse na General Arengiyome Bunyoni ubwe, bategura ko bahita bamwohereza mu gihugu c'u Buholande igihe yaba amaze gutoroka ibohero. Gusa ntibyakunze, kuko bamwe muri abo mucungera bagize ubwoba, kuko batewe ubwoba n'abegereye Perezida Evariste Ndayishimiye, bababwira ko nibaramuka bakoze iryo kosa ryo gutorokesha Bunyoni bose bazagirirwa nabi, imiryango yabo izasigara mu kaga gakomeye cyane. Bamwe nyine bakaba bahise bava muri uwo mugambi, bigatuma umugambi wo gutorokesha General Arengiyome Bunyoni uhita usa n'uhagaze. Ariko uko bimeze, uko byagenda kose, ni uko amakuru adushikira avuga ko General Arengiyome Bunyoni adashobora kumara uyu mwaka akiri mu ibohero rya Gitega. Hakaba hari gukora ibishoboka byose kugira ngo bamutorokeshe bakoresheje amahera afise, kuko naho ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwafatiriye imitungo ye yose guhera ku mazu, imiduga ndetse n'amapariseri afise atandukanye, ariko Bunyoni aratunze cyane kuko afise amahinguriro atari make hanze y'igihugu, kandi afise amabanki atandukanye agenda abitsaho amafaranga. Ibi byose bikaba byarakomeje kumuha imbaraga ndetse n'ubushobozi bwo kujya guhangana na Perezida Evariste Ndayishimiye, kugeza n'aho yiyumvira gutoroka ibohero agahita ahunga igihugu, amaze agahita ashira hanze amabanga yose azi y'ubutegetsi, ndetse akaba yanavuga ibintu bishobora gukora kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Akaba rero mpamvu na Ndayishimiye nawe gukora ibishoboka byose kugira ngo ntatoroke ibohero. Turabandanya kubatohoreza ayo makuru arabana n'itoroka rya Bunyoni. Uko tuba tumenya bishasha turajya tubashikiriza tunyuze kuri no chaîne ya YouTube Shiramatsiko TV, idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.